Mwaramutse canke mwiriwe nshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro Uburundi buraririmba. Uburundi buraririmba n'ikiganiro citaho iterambere ry'umuziki w'Uburundi, aho tugira abatumire ba baririmvyi nyene bwite, abacuraranzi, abajejwe iterambere ry'umuziki, abo bita aba manager, aba promoter, aba organizer, canke abamenyesha makuru bajeje imico kama harimo umuziki. Uwo wese afise ico mara mu vyerekeye iterambere ry'umuziki, na cane cane umuziki w'Uburundi. Turamuha ikaze akaza kutuganira iyo abaririmbyi niba baje kwihaya cyangwa kwihayagiza ngo bavuge ngo bariko bakora iki canke bakoze kiriya canke baruta bakora iki kindi, oya barondera umutwe w'ijambo ico bita theme, bagacana igicaniro bakagerageza gutera abiri canke kutuganiriza kuri ivyo bashoboye gusumba ibindi baba baravyize mu ishuri canke bafisemwo izindi mpamyabushobozi zitandukanye bivuye ku kumenyera ico bita experience, hama bakatuvana amavino badujana amajahe kugira ngo mu mpera z'ico kiganiro dushobore kugira ico dukuyemo maze dufatane mu nda iryo terambere ry'umuziki twifuza turishikeko. Uno munsi turafise umucuraranzi, umuririmbyi, akongera akanakora imiziki, ariwe akorera n'abandi, no kuvuga mukirwa babita aba producteur umugabo n'aba arrangeur musical canke kuna babita bakorera muri studio, yitwa Fabrice Nzeyimana, musanzwe mumenyereye. Turamuhaye ikaze. Amahoro cyane Christian. Ego turabona ko washitse muri studio mu kiganiro Uburundi buraririmba. Tugikora mu minsi yahera, wari umaze igihe utari mu gihugu, mugabo twari yaranje twakora ku telefone mu radio, mugasubwa biruza muri televiziyo. Oya nubwa kabiri, ndumva nubwa kabiri nshitse kuri televiziyo Isanganiro. Kamba raje kuvuga muri weekend gute? Ego. Igicaniro rero yacanye no munsi canke umutwe w'ijambo aza kutuganira ko ni ikintu bita production sur scène. No kuvuga yuko umucuraranzi cyangwa umuririmbyi arafise umwimbu agira. Imyimbu ni myinshi, imbere yuko aza kutuganira kuri uwo mwimbu ujanye no kuri scène ko bavyita. Hariho imyimbu yindi myinshi twe dusonze tumenyereye. Hariho umwimbu wo kuja muri studio ugasora iyo production kuri kera bayishira kuri CD, kuri flash. Hariho abagira ama spectacle asanzwe, nawe nyine ngo numwimbu. Harigiye twumva ngo baguze spectacle y'umuntu, umuntu akagira tournée, no kuvuga yuko azunguruka agenda aragurishwa gushika uwo mwanya uzohere uheze, maze iyo production igahereraho. Bakavuga bati agiye kuzindi deal zo mu bindi bihugu canke mu bandi ba producteur. Mugabo rero urumva twe turaza kurondera akaryo gakwiye ko kumenya ingene uwo mwimbu wo kuri scene ingene utegurwa, ingene uja mu ngiro, ivyankenerwa byose ababijamwe, ivyo mukoresha ibintu byose kugira ngo tugire ico dukuyemo nico umuririmbyi akuyemo. Ntatevye rero, imbere ko tuvuga kituraba, mbega izo production canke imyimbu umuririmbyi ashobora gukora canke umucuraranzi muri rusange ni nkiyi? Ego rakoze Christian. Kijanye n'umwimbu, umuririmbyi kuva kera turabizi yuko kugira ngo abantu bashobore kumva ivyo wakoze, ivyo wabateguriye, hariho novuga icambere ni studio. Umuntu yaragenda muri studio agasohora indirimbo. Kera zaraja ku ma disque 45 tours, ma cassette, ama CD, ama vinyl. Uwo mwimbu rero kuri CD cyangwa kuri cassette, abantu bagatangura kuwumva ku maradiyo atandukanye. Narigeze kumva kera ngo umuririmbyi Bob Marley yagira ngo yavuze indirimbo ziwe ku mafuso kubera bari barazihagaritse ku maradiyo muri Jamaica, kubera amajambo yaririmba. Urumva si bose, nshatse kuvuga ko atari bose bagera ku iradiyo. Ushobora kubikora ugasanga abantu bavyumva n'abantu bawe baba hafi yawe bivanye n'imbo zitandukanye, ariko cyane cyane iradiyo, abantu bakazumva ku iradiyo. Bamaze kuzumva ku iradiyo rero, hari igihe abantu baca batangura gutumira, bahagutumira mu biteramo, ukagenda bakavuga ati twarakumvise mu ndirimbo ingorero mu giteramo uvuze tukurabe ikibiriraho. Uwo rero ni umwimbu wa kabiri novuga ngo muri ako kanya abantu benshi bararaba gusa
bigaca biherera ngaho. Imbere yuko tuvuga kuvyerekeye uwo mwembe uko bakuraba wabuze kuja muri studio twibutsa abantu ko vyagiye navyo nyene tuba turiko turiga biratandukana je narutse tugira ico bita tourne disque kiturna gutya ico bita 45 tours dikiriza 33 tours kandi le son il paraîtrait que yo son yari nziza cyane kuruta yari nziza kandi yarabikika kandi muri ico hariho n'ivyo bita ama piste urabona nka studio twari dufise muri ministère ya jeunesse kera kenshi nka arontunga yarambwiye ko indirimbo nyinshi yakoze zaba Christophe Matata yari amapiste ane 4 pistes ubageze ku ma 32 ubu amapiste ni limité ni jusqu'à 32 ni kuri mixeur ariko muri studio ho biba biri nta limité hari ikintu cyose warujise donc avuye za disque ari tourne disque haraje les cassettes magneto kamwe kazunguruka gutya hanyuma hacaza CD hacaza ama CD irashite ngaho misanganiro magneto zigikora ama cassette mugabo dufise na CD disque compact niko bayi disque compact hama mu nyuma hacaza ama flash ama flash hanyuma nyuma haza za Spotify memory card na flash bikoresha ubuhinga bumwe hacaza Spotify nukuvuga iki nukuvuga ngo kugira ngo abantu bashobore kuronka indirimbo z'umuntu ama CD asa naho ibintu bifatika byaravuye haje ubuhinga rero bushasha bwifashisha ngangurukana bumenyi aho umuntu ashobora nko kuriha amadolari 9 hanyuma akaronka indirimbo z'abantu bose kwisi ariko amadolari 9 akayariha buri kwezi ugaca usanga rufise iyo konte ni application nka kujya ufise WhatsApp winjiramwo ukazurumviriza indirimbo zose ushaka ayo mahera amadolari 9 warishe bo muri Spotify cyangwa muri iTunes baraba indirimbo wumvirije izo wumvirije rero bakagabura amafaranga n'umu artiste kuvuga bakumvirije kenshi uronka menshi nico kimwe na YouTube uyu munsi ku bantu bamaze kurenza abantu babumvirize igihumbi bafise amasaha 4,000 mu mezi 3 aba aheze nawe winjira muri ico kintu cyo kurihwa na YouTube igacize irakuriha bivanye n'abantu bakumvirije nuko rero uza gushika igihumbi iyo ufise abantu igihumbi kuri YouTube hamukaba ufise barakuravye amasaha 4,000 bakurije amasaha 4,000 no kuvuga indirimbo yawe niba ifise iminota 3 iminota n'abantu igihumbi uronse urumva umuntu iminota 4 mu munota arimwo donc nuvuga ucugwiza kugira ngo uronka amasaha 4,000 ubanza kuronka isaha imwe urumva n'amasegonda 60 uwo n'umunota umwe isaha imwe harimo amasegonda ucugwiza na 60 nyine isorosoro igwiriye igihe iyo umaze gukwiza rero ayo masaha 4,000 ucuronka ngahe baca baba bakwinjije ubanza kwinjira rw'abaronka utarashikanayo ntajamwe oya ntujamwe hanyuma bagaca batangura rero kuza barakuriha kuri buri views igihumbi bigenda bitandukanye bivana n'ibihugu no kuvuga hariho nk'ibihugu aho nko ngaha mu Burundi urumva nugutahura kugira ngo urihwe nuko YouTube ishira publicité ku ndirimbo yawe hariho ama publicité y'abantu baba bashaka gufate kugurisha imodoka kugurisha iki abo rero baragiranira amasezerano na Google yo kumenyekanisha ibikorwa byawe YouTube rero iraraba ikavuga ati iyi publicité ndayishize mu Burundi irashobora kurabwa n'abantu benshi canke abayiravye ntibagure kuko nimba ari nk'ikintu gikorerwa muri Amerika gusa iyo publicité urumva ntaco biza kumara mu Burundi nico gituma iyo publicité rero iravye no mu Burundi YouTube iza kuguha amahera make ubweranije nayo iza guha umunyamerika nko ku maviews igihumbi ikaguha ifaranga rimwe idolari rimwe mu gihe umunyamerika imuhaye nk'amadolari 30 urumva nibivana nico kintu nagurisha nahakigurishije narabonye yuko hari dora turaba kuri YouTube ukazona ubona publicité y'umuntu w'umurundi giyemo ugatangara ujya bayabisavye ho hari ikintu bita YouTube ads cyangwa Google ads nukuvuga nk'ubuje ndashobora kuba mfise concert nkaba nzi ko ndayifise mu Burundi
nkavuga nkagenda nkashiraga publicité kanje kuri YouTube hanyuma nkariha dufate amadolari 10 nkakujya wagenda kuriha kuri FNB cyangwa handi ukariha amadolari 10 cyangwa kwisangane amadolari 10 ugacusaba Google ukavuga uti umuntu wese aba ibujumbura aze kubona kino kintu aho ibikorwa vya Google rero bica biza bigashira iyi publicité kuri YouTube mu Burundi canke iyo uguruye ikimenyesha makuru hari ibimenyesha makuru sinzi kurugurira ikimenyesha makuru kurasoma ikinyamakuru kurasoma ukazubona mwaga publicité ka munsi hari nka Toyota cyangwa ukabona ikintu ziya page publicité rero ziba zavuye muri Google kugira uyibona bivanye no ku muntu yagushize ku rutonde rw'abantu yifuza ko babona iyo publicité nuko ivyo ni kuvyerekeye production muri studio wari utandukire rero production yindi yagira kabiri nariko ndavuga rero yuko abantu bakumaze kukumva ku radio barashaka ko ugira igikorwa ukoze bakakuraba ikibiriraho ariko kenshi hano mu bihugu byacu vya Afrika ico kintu numwimbu urabwa n'abantu baje uwo munsi muri salle bigaherera ngaho mu gihe abandi bamaze gutera imbere ahubwo aho hantu bahahindura uwundi murima nuvuga ngo nimba yagize concert hari abantu bagira concert mu bwoko bubiri hari abaza gukora concert z'indirimbo abantu basanzwe bazi hariho nabaza gukora concert bagashiramo n'indirimbo abantu batazi izo ndirimbo rero abantu batazi zigafatwa amasanamu n'amajwi ikibiriraho hanyuma bigahera ngaho gusubira kugira distribution y'umuziki kandi imbere yuko tubishika ko ndazi ko ari byo zakuzanye kera ivyo urumva ni spectacle scène umuntu agurisha mugabo uretse muri studio amajwi hariho n'abacuruza amaclip ugasanga nkaho kuri YouTube urumva ntuhashira son ni gake ija ko son ntatandukanirizo ihari kuri production ya son audio isanzwe na production ya video biratandukanye cyane urabona ibihe bigenda birahinduka umuziki kintu abantu bwa mbere bakwiye kumenya umuziki no kumvirizwa umuziki ubwirizwa gukorwa umuntu akashora kuwumva ariko muri iyi myaka kubera haje ibintu hateye imbere ibintu by'amareresi ibintu bitandukanye haraje ikintu cyuko nibwiye umuntu ndafite indirimbo kenshi ashaka ngo irabona ndavyibuka mbege indirimbo irabona ndibuka gariza 2000 3-4-5 barabaze irabona byari bigezweho irabona kubera abantu baba bashaka kuraba hatches bombs jedi muri gospel ariko biraboneka ko mu muziki yindi sanzwe hari ibindi bintu byinjiye muri ayo masanamu usanga bidahuye n'umuziki ugasanga umuntu ariko aririmba urukundo mugabo yerekana amazi akerekana imiduga akerekana amazu akerekana nabije bindi byose utavutse urumva bitoroshe kuvuga bimwe muri byo baheruka no kuzahora bitubuza ku mateleviziyo ikigo sense kigira giti hariho amasanamu atakwiye ndibuka harabaye impari ndibuka ko higeze kuba inama ikomeye imbere yuko ziya ngingo zifatwa umwaka imbere yuko zitwara ingozi tukumwe n'abaririmbyi n'abamisha makuru dusaze tugira hanyuma barabaza bajeje sense bati niyihe ndirimbo itakwiye kuvuzwa niyo ikwiye kuvuzwa Fabrice inyishu baduhari yarangyoheye cyane bavuze ati iyo ndirimbo kuri televiziyo udashobora kuyirabana n'umukobwa wawe ntuyirabane na nyoko bukwe iyo siyo twamaze nk'umunota two turiyumviye uca ubibona kweri yayi ni nyoko bukwe aje uri muri saro ukaburaho kwigwa ibyayo gwiri kwiye guhagarara urumva Christian hariho urabona mu muziki kera abantu bakora umuziki kubera ingabire bafise yo kuririmba ukabona ko umuntu ashiramo amasaha menshi kugira ngo umuziki abantu bawumvirize bumve akanovera ariko hamaze kuza ubuhinga aho ama studio yahawe abantu bose no bigereranya n'ukuntu kera kugira ngo ufate ijambo mu bantu uri umuntu w'umushinga ntahe wisoneye userura iciyumvira abantu bakakumvira ariko uyu munsi kubera hamaze kuza ubuhinga ngurukana bumenyi umuntu wese afise Twitter afise Facebook
ijambo ryahawe abantu bose. Umuntu rero afise ivyo ashira imbere, abantu bafise ibintu bavuga imbere, agahaguruka akavuga ikintu, wowe ukabura aho kwigwa ugashaka kwifata ku munwa, mugabo ugasanga nta kundi ijambo yarivuze rira ahantu hose. No mu muziki nuko byaciye bigenda rero, kubera amastudio yaje akaba menshi, abantu bakinjira muri studio kubera bafise amafaranga atari kubera afise ingabire, baca rero bakora imiziki idashobora kumvirizwa. Iyo imiziki idashobora kumvirizwa, baca bagerageza kurondera amasanamu, ikintu cyo samaza abantu, ikintu cyo samaza abantu kugira ngo bashobore kumviriza. Iyo rero niyo ngorane y'iterambere ritari terambere. Mu mpera za kino kiganiro turaza kubishika ko ndakubaza ikibazo kijanye n'ivyo, kuko hari n'abavuga bati, hari uwo duheruka kandi kiganiro ngaha yatubwiye yuko biboneka neza yuko abo bafise indirimbo, we yarafise namwajije yarasanzwe afise indirimbo zo kumvirizwa, hanyuma muri imyaka nk'itandatu iheze agira izo zindi tweko turavuga, arambwira ati ntushobora kwiyumvira ingene merwa nabi iyo ndiko ndasora izo ndirimbo zidasa nizo nahereyeko, namaze none ntogumana za kera zo kumvirizwa. Acambwira ati ikibazo kiri wanyu mwebwe muzivuza, ati muhereze ikibanza, ubuhereze ikibanza abo bandi izo zitari zo kumviriza takanovera karimwo, nico gituma tuba influence ugasanga twabikoze. Ati harageze rero ko abantu batangura gushishoza no kugaruka kuraba umuziki ufise akanovera. Ahantu nibaza yuko sense jeje kumenyesha makuru, ikintu nibaza ko bari bakwiye ahubwo gushirako inguvu cyane. Hariho umufilozofe yitwa Platon, niyo yavuze ati ukabushaka kumenya aho igihugu kigeze mu mico, umviriza indirimbo baririmba. Nibaza yuko dukwiriye vy'ukuri gushigikira abo bantu baririmba indirimbo zishobora gutuma igihugu canke societe itera imbere. Urabona nimba wumvirije indirimbo bacancu baririmba, hamvuze muri izi ndirimbo zisanzwe, urumva ko hariho ugukundisha abantu igihugu. Umuntu avuze ati Burundi reka ndakuririmbe, usa n'amazi y'umusarara. Kumva ivyo bintu nk'ivyo ni ibintu terera muri civisme. Icyo ndiko ndavuga nuko uko abantu baririmba ibintu bitasubiza inyuma imico n'akaranga, niko n'abana bacu bakurira muri environnement ibatwara mu bindi. Urabona umuziki, hari ubushakashatsi bwakozwe Christian, baravuga ngo ufashe umuvyeyi afise inda, ukamwumvisha indirimbo, ugashira indirimbo par exemple musique classique, akaza arumviriza iyo musique classique hafi, baravuze umwana avuka afise temperament tandukanye niyo umwana ariko arumviriza. Umuziki urafise influence kuri caractère yacu. Ivyo n'abantu benshi navyo bazi. Ariko umuziki urafise influence no kubitegwa. Umuziki uragira influence, uzorabe ngo baragize gushira akabafre mu ishamba ngo tugiye kure. Ariko ukaraba ukuntu inzoka ngo zihayaje, zibuja, ukuntu imbwa zihayaje. Ivyo we haro n'ikiganiro Uburundi baririmba twakoranye n'umuririmbyi yiga muri medicine, twateguye theme yitwa musicothérapie. Aravuga ati la science y'ukuvuza umuziki ingwara. Baravuga ndibuka ko ari ibintu byinshi yavuze, yatubwiye ko niyo ugiye tuvuga gutera anesthesie ukamera nk'uravye nyene urabona umuntu yagiye mu ikinya cyangwa yagiye muri koma tuko ngo ushoye kumenya ngo indirimbo akunda ukayivuza umuntu ava muri koma. Bavuga ivyo Dawidi yakoze, baravuga ko ushobora ngo ni gikomere kirashobora kuba cicatrice. Umuziki ni ikintu kidasanzwe Christian. Urumva nimba gishobora gukiza umutima w'umuntu, urumva ko gifise na impact ku mutima w'igihugu. Rero nibaza ko abaririmbyi dukwiye kumenya responsabilité dufise yo kwigisha abana bavuka. Urana n'ururimi la langue, abaririmbyi turafise uruhara ntangere nk'akarorero ntanze mu Kirundi, kugira ngo Kirundi kironke kibanza. Hari amajambo menshi ndakunze kuvyandika kuri Facebook nkabivuga, hariho abaririmbyi bazanye amajambo
mu ndirimbo mashasha canke amajambo atari kirundi usanga dutira nko mu ndimi z'ahandi ugasanga nk'ubu par exemple nko kwera ikinyarwanda n'ikirundi bisa urumva ugasanga biregeranye cyane ugasanga rero kubera turaba ama filme natwebwe abantu matengo turabikora cyane ukazabona ngo akana karirimbo k'amateka urumva mugabo mu kirundi itabaho amateka n'amategeko amateka mu kirundi n'amategeko mu kinyarwanda amateka ikaba kahise canke ikintu ciza urumva ugasanga n'utuntu nk'utwo tugenda tuvanga iyo rero ubiririmbye nk'umuririmbyi umwana we akura abikuranye urumva ndiko ndabereka uruhara rero rw'umuziki twibutsa ko rakurikira radio na televiziyo y'isanganiro ko turi mu kiganiro Uburundi buraririmba aho umutwe w'ijambo ari kuvuga na cyane muri rusangi umwimbu ariwo production ego no munsi rero Fabrice Nzeyimana agira yinjire rero mu mwanya munini yitonze kuwundi mwimbu yindi production sur scène yashaka kutuganira n'ingene umuntu ayivyaza umusaruro muga yaciye ko kuri gato naho twagiye turarondera n'ubundi burorero tubonera hakaje kuza turavuga ibitandukanye kuvyerekeye production isanzwe yagiye kuri disque igenda kuri CD igenda kuri flash memory card eka turaga ubu ikawegeze kuri ngangurukana bumenyi yatubwiye production sur scène aho umuntu wabasha kumwibonera ikibiriraho akagenda ahantu hari giteramo bateguye abantu bakarihitike hanyuma uwagiteguye akaronka iziwe hamwe n'uwo muririmbyi akaronkeramo mugabo yavuze ati uwo mwimbu ntubari mwinshi cyane kuko imara umwanya rumara dusimbize rero atuganire rero cyane kucamuzanye kutubwira rero ubundi buryo bukomeye yavuze ati kera abantu barumviriza mu nyuma batangura kuraba amasanamu kandi ayo masanamu kuri we abona yuko rimwe na rimwe usanga amasanamu atacavuze hari abantu babashaka kugusamaza gusa mugabo avuga ati hariho ubundi buryo bwo kugira iyindi production ubundi mwimbu ushobora kubyaza umusaruro n'ibintu mu Burundi bimaze gukora abantu bake Fabrice aribo mu babikoze Apollinaire arimwo Duda arimwo witwa Bernice de Bell arimwo sinimvira ko baba hari nk'abaririmbyi bafise album sur scène bashika 10 mu Burundi sinibaza mbega ko guhija mukatubwira mbega iyo production igenda gute imaziki duhereye ku ngene umuntu ayitegura nagira mbanze mvuge yuko atari ibintu bishasha abandi babikoze kuva kera indirimbo nyinshi twakuze twumviriza abantu bazikora mu buryo bwa live bakanjisika mu buryo bw'ikibiriraho bagafata amajwi n'amasanamu hariho amakonseri menshi yo hanze n'abantu babikoze kenshi gusa rero ikintu bisaba ntangure ku kiguzi novuga kugira ngo ushore gushika aho urabona kuri je system ya mbere yo gukorera kuri CD ukaba warakoze indirimbo muri studio hamukaza muri live hari abantu benshi bazamva bavuze ngo reka twumve ko uko yabiririmbye twumve ko kaga gitara ariko kaza kuvuga kuko muri studio hari utuntu twinshi ushobora guterateranya ijwi ryawe bakagenda baraterateranya utuntu nk'abantu dukunda kuba muri studio kenshi turabibona ukabona umuntu araje ukabona ntiteguye kuba umuririmbyi hari ibintu byinshi atarakora kugira ngo abe umuririmbyi ijwi ryiwe ntararithabaya ijwi ntaramenya kuba muri game ntaramenya kuba kuri tempo ntaramenya ikintu kimwe ariko muri studio kubera tuguma dukosora bikoroha uramubwira subiramo gasubiramo byananirana n'imashini kamukoresha ukamuterura ukamutereka hano agenda kugira rero ngo ushobore gukora ivyo gufata amajwi n'amasanamu kibiriraho ikiguzi ca mbere ubanza kuba umuririmbyi no kuvuga ubwirizwa kwiga kuririmba ikibiriraho atari vya bindi byo kuririmba ufatanganya utuntu ubwirizwa kwiga ikibiriraho icambere wiga ico no kwita kuririmbira muri gamme ico ni cambere kuririmbira muri gamme mu manota nimba tuvuze ngo indirimbiri muri do ugatanga uri muri do ugaheza uri muri do nimba hariho ahantu ho kuduga ukamenya ko hageze guhindura iyo gamme ukaduga hanyuma ikigira kabiri umenya gukurikira
le rythme canke wifashishije ico bita métronome. Umuziki ugira ama mesure. Ni ukuvuga ngo baguhaye introduction uramenya ryari utangura, ukamenya ryari nimba ari 4 temps, ukamenya ryari utangura, nimba ari 3 quarts, 1 2 3 1 2 3, ukamenya uti nimba umubateri atanguye gutya je ndagutangurira mvuga ngatangurira ngaho. Ivyo rero ubwiza kuvyiga nk'umuririmbyi, kuko iyo bagiye gufata amajwi kibiriraho ivyo utabizi biragora. Kenshi uzobona abaririmbyi baba bambaye utuntu mu matwi n'amarotour, ariko kenshi ikintu ca mbere gicamwo kaba ari ako kametronome gatuma bande yose, umubatteur, umubassiste, abantu bose baja ku murongo. Simvuze ngo batagafise ntibofata amajwi ikibiriraho, ariko birafasha cyane kugira ngo abo bantu bose bagendere ku murongo umwe. Narimbuze ngo ikiguzi cya mbere no kwiga kuba umuririmbyi. Ikiguzi kigira kabiri ni ukuba ufise abacuraranzi. Imbere yuko uvuga ku vyerekeye abacuraranzi, uwo muririmbyi ashogira spectacle twakuze tubona si bose bashobora kugira iyo enregistrement live. Urumva umuririmbyi iyo wize kuba umuririmbyi uba icya kabiri nari kuvuga ku mbere ko nshika no kuba curaranzi, ni ukuba ufise icyo utanga. Kuba ufise icyo utanga, kuko muri studio ushobora kuririmba nta muntu n'umwe bariko aragukurikira, ariko kuri live haba hariho abantu imbere yawe. Ni ukuvuga ivyo uririmba byose bibwiriza kuba ukibiririmba bishobora kwega amatwi y'abantu bakaryoherwa. Ico rero ni ukuvuga ngo bivana n'ingene uyifata kuri scene, bivana n'ivyo uri kuraririmba, nimba biryoshe, bivana. Urumva ko ico no kwita content, ukamenya n'ingene upanga indirimbo, ukamenya n'ingene upanga indirimbo, ushobora kumara zitandatu utarabavyura cyangwa ukabaruhisha bariko baratamba, warukwiye kubaruhura. Ivyo ikibazo rero ko ndakubaza ko twakuze tubona abartiste bagira ama spectacle bisanzwe, kagira concert. None umu artiste wese ari capable kugira concert, ntari capable kugira production sur scène. Arabishoboye, ahubwo ikiba gikenewe novuga ngo ni nka encadrement canke kumwereka ibisabwa, ubuhinga do technique bitamuvako nk'umuririmbyi. Nako ndimvira ko hari ikintu yo kwiteguramo. Turabacuranzi rero, abacuranzi rero nabo abacuranzi ndabafatira hamwe n'abajya baririmbyi baherekeza umuririmbyi, babwirizwa nabo kwitegura gukora nkaho bari muri studio kandi bari kuri scene. Urabona iyo umuntu yaryoherewe ibikorwa ariko arakora kuri scene, hari igihe avuza nkaho ari wenyene, akisanzura. Nimba ari umuntu ariko aravuza ingoma akabwira ama passage menshi, nimba ari umubassiste akiryohera. Ivyo rero iyo umaze kubifata amajwi ukabishikana muri studio, muri byo bita post production, uza gusanga ari induru. Umuntu rero abwirizwa kwiga kuvuza nkaho ari muri studio. Ni ukuvuga ngo ni live yo muri studio, ariko aravuza, uvuza ibintu bikenewe. Umubatteur n'umubassiste cyane novuga ngo nibo bagardien, nibo bo mwizamu. Batteur akazi kiwe nako kugumana rythme, igishikizo kimwe cyo mu ngoma, akagumana rythme ku buryo ivyo ariko aravuza niwe abwira bande yose ati turiko turagenda gutya. Ntagenda nyaruka, ntagende bukebuke, abwo agakurikira ka metronome. Rythme ikaguma iri constant, akongeramo du passage mu gihe bigeze guhindura bavuye muri gitero baja kwitabiriza, ariko ntagume umwanya wose. Base nayo nyene nuko nyene hagaca hazamwe rero ajya ama instrument yandi aherekeza, ama piano, ama guitar, ama solo, nayo akaza ashira ko umubiri ku buryo abantu bavuza umwe ntavuze ivy'uwundi ariko aravuza. Nimba dufise umusoliste, umupianiste ntacaguma agenda mu mason ari aigu ngo usange, kuko umuziki ni espace.
hakabamwo iyo espace, hakabamwo ibiri hagati, hakabamwo ibiri hepfo, bagahanahana ikamera nka dialogue, ikarespira. Bimaze kurespira rero guhema neza, hakazamwo amajwi nayo meza, nukuvuga abaririmbyi baririmba inyuma babwiza kumenya yuko hore yabo atari yo kurongora indirimbo, haba ari umuntu abari imbere, baca birinda rero kuririmba nkaho ari bubanye n'indirimbo, ahubwo bakaririmba nk'abantu bariko baramuherekeza bamushigikiye. Ivyo bimaze gukorwa rero, navuze ngo umuririmbyi arafise ico atanga, umuririmbyi yiteguye, umuririmbyi afise indirimbo, afise abamwitabiriza, afise abacuraranzi bariko baracuraranga bakurikije metronome. Ikindi gikurikira ni abantu baje kuraba mu muziki wa live, nabo babwirizwa kuba muri enregistrement. Hariho rero ama microphone yabigenewe abwirizwa gufata ivyo bariko ivyo ambiance y'abantu, nabo barakina nyene, nabo barimo babwirizwa kuzamwo mu ndirimbo, nuko abantu bateguye oya so baba bateguye, ahubwo ko ndavuga nk'ubu dufate nkatwe dukora indirimbo za gospel, ico tuba dushaka nuko umuntu aza kuyumviriza yumva nkaho mengo yarasanzwe ari muri ico kibanza. Urumva mugabo naguciramo amatwa dusumira, barafise ukuntu haba forme diviza production sur scène, hariho abakinhina mico public abayo bateguye ikaza kwa kompanya nka kujya abandi ba kompanya bacuraranze, hariho nabandi bagira kuri public yose ari spectacle ya vrai aba yateguye. Aha nshaka gutandukanya ivyo bintu bibiri, no kuvuga hariho abaririmbyi bavuga bati simfise iko nokora concert, ariko ngira ngende ntire salle ahantu ku rusengero canke une salle de spectacle, hanyuma nshiremwe abantu banje, hanyuma tugira enregistrement. Urumva ivyo aba bantu baba baje ni nkaho bariko baba ni nkaho abaraga concert kabo bantu wazanye n'abafigira bagerageza kugira ijya role ya public. Ariko dico nari ndiko ndavuga ni mu gihe wagiye muri concert ya vrai, ariko urumva ibisabwa ni vya bindi nyene. Abo bantu baje baba bafigira canke baba bukuri, ubwiriza gushira ama microphone yo kubafata. Ama microphone aba place he? Ama microphone rero ukuntu aba place, urabona iyo turi kuri scène, dufate ko nkaha turi ni kuri scène, twegenda umuririmbyi aba n'abacuraranzi bari ngaha, abantu baba barabino, ariko kenshi haba hariho n'amabafre amabafre sora amajwi ama speaker araba hirya, kandi abarimwo induru nyinshi, abarimwo ibintu byinshi. Rero iyo ushize ama microphone hariya hirya mu bantu, ama microphone arafata n'aya mabafre, ugasanga abayihore. Rero hari ama microphone bita shotgun, ni kuvuga utumikro usanga dushobora gufata nka korale, dushobora gufata kenshi badushira imbere kuri stage. Nimba iyo ari stage ugasanga nkaha kariho karaba hariya mu bantu, kuko ama stage menshi usanga abantu bayegereye, kabase amatrepied yako kaba gafise agatrepied gato ariko karaba gutya. Hariho nabandi usanga mu masare bafise ama micro ava hejuru amanuka, nayo ugasanga afise ukuntu bayateguye ku buryo afata abantu. Ico bifasha niki rero, naho tobara abantu bariko baratera induru mu muziki wa live, iyo wicaye ukumva umuntu arakubise ingoma, kubise kuri caisse claire, son wumva si son ya caisse claire gusa, wumva son ya caisse claire ariko hakazamo naka echo ikagenda ikikubita ku ruhome ikagaruka. Ivyo rero iyo wicaye muri salle uravyumva. Muri studio naho kaba kumye, kaba gasukuye cyane, uba wumva nyene ari ahantu vyugaye. Iyo rero ushizeho ayo ama micro afata iyo ambiance, iyo son d'ambiance irazana ubwo buryohe bwaho nkaho umengo niho wicaye. Urukurumviriza umuziki ukumva uwo muziki urafise energy nyinshi. Biratandukanye rero n'indirimbo yo muri studio. Indirimbo ya live ifise akanovera kenshi, kuko wicara wumviriza ukumva umenga wicaye muri ya salle, ukumva umenga ibintu byose uri kuravyumva nkaho umenga nihuri, komeye amashi muri concert zica nk'abavuze amen muri zindi, winje muri mwe mukamwumva ukavyumva. N'umuririmbyi nawe nyene uko yitwara mu buryo bwa live, afise energy nyinshi atosubira nko muri studio. Rero
iyo bifashwe neza rero biba bimeze haragera rero ikintu bita post production. Imbere ko dushika kuri post production hari ikindi gikenewe. Igikenewe naringiye gushika ku kuntu rero ivyo bintu babifata bakavyanregistra. Kera hari ama mixeur bita analog. Yari ama mixeur novuga nta digital yari bwaze. Analog ni par rapport ya digital. Mu ma mixeur analog menshi yabafise ikintu bita direct out, byari bigozi ucucomeka mu makarte son. Mu carte son afise nk'ama piste ndibuka kera twabigira muri CCF mu myaka za 2010 niho bihindutse mbere za digitalisation. Ico gihe twakoresha ndibuka twakoresha ama carte son nk'atatu n'ama ordinateur abiri. Urumva tugashiramwo ibyo bintu biri analogue tukabikwega tukabishira muri computer bikaba digital kugira ngo dushobore kubitreta. Ubu byaroroshe rero iyo ugiye gufata ama concert ikibiriraho uzana mixeur bita digital. Iyo mixeur bita digital rero ibirimwo ikintu citwa carte son indani. Nukuvuga ngo nshize ko umugozi wa USB nkawushira kuri ordinateur ndashobora gusoma ama piste yose ari kuri mixeur yose. Nukuvuga yuko nimba hariko hararimba abantu 52 nza kubaronka ari 52. Nimba hariko hararimba abantu 48 ama mixeur menshi dusigaye Bujumbura. Digital yazanye gucisha umuhora ahantu hamwe. Ama mixeur dufise menshi urabona ngaha Bujumbura afise nk'ama piste 48. Nukuvuga ngo ucometse ibintu 48 nza kubibona muri ordinateur ari 48 kandi biri séparé. Bitandukanye no kuronka nka kujya mugenda muri concert ngo cyangwa musaba ngo ni mu meson kenshi babaha son ya stereo. Nukuvuga ibiriko biraca vyose muri mixeur biza uko nyene wowe ntushobora kubihindura ngo irijwi uriduze rurimanure. Uravyumva? Ariko basha baba bampaye kuri digital bwo kuronka ayo mapiste yose 48 cyangwa 60 rangahe bisobanura ngo jewe nza kuba mfise ububasha rero kwinjira muri cyo bita post production mu nyuma. Naje kwanjistra nkicara muri studio nkavuga umubateri ariko aravuza iyi kick canke iyi snare ariko aravuza iyi ngiye kuyiduza kuri volume igana gutya iyi nayo ndayimanure ahangiye gushirako aka effet ahangiye gushirako aka compresseur hanyuma ingoma ivuge kwa kundi yavuga muri live. Urukurumva kuko iyo uri kuri enregistra hatari ko ajya ama effet abantu bariko barumva uza kuza gusubira kubitreta nka kujya ingénieur muri live yariko arabitreta nawe uraza ugasubira ukabitreta muri studio bikagira uretse guhindura ibintu kugabanya volume no kuduza hirya ngira ubufise n'ububasha bwo gushiramwo ibindi birungo nka kujya muri studio basanzwe babikora bisanzwe umuntu aririmbye agashiramwo aka first note akaorgan ukamukorije urashobora kumva rero ko bawenje none muri artificiel umva bicabi cyangwa uragerageza ntugashiremo kanini. C'est pas tellement artificiel kuko gukosora akantu urakosora nta marobo ajamo. Biba biri naturel kuko ho novuga umurongo iyo uri kuravuga ngo ibintu biri artificiel hariho umurongo utaboneka neza. Abantu bamaze gutahura hari abantu batabizi rero n'abandi babizi buhoro bamaze kumva yuko umuririmbyi iyo ari muri studio uzumva ijwi ryo barinika bijya rero ije ni effet yitwa vocoder bashira cyane hariho ama style hari abantu basanzwe bazi kuririmba ariko bakayiprefera bakayikunda ije effet. Hari rero n'abandi batazi kuririmba na gato bakayishirako kugira ngo ibakuriremwo bya bintu akasorobo kiwe. Biratandukanye rero wagize production live nta byo gushiramo iyo vocoder. Hariho bita ama waves ni nk'ama effet ashobora kugufasha gukosora utuntu kamwe kabitubiri. Iyo umuntu aririmbye simisho saririmba note zimeze neza ariko ntushiramo vocoder. Hariho izindi bita nka za melodyne
hariho ziri ubwoko butandukanye aho ushobora gufata nk'akanota katari kameze neza ukagakosora. Ibyo birabaho no mu baririmbyi professionnel. Mu bassiste ya passage yagize cyangwa mu batteur yayikubise nawe urashaka kwikuramo karemo. Hariho muri post production hari ibintu byinshi ushobora guhindura ugakuramo. Urashobora gufata nk'abaririmbyi bakagaruka. Nk'abaririmbyi bajya nyene babiririmbye barashobora kugaruka nimba bihenze. Hari igihe nko muri live umuntu aryoherwa akibagira n'amajambo cyangwa ugasanga yanabiririmbye nabi igitero yagisigaye cyangwa kubera bariko baratamba ukumva ko ariko araririmba ahuzagirika. Urashobora kumuhamagara agasubira kandi akabisubiramwo akabiririmba. Ivyo ni post production biremewe. Ni nka kujya ko mu reresi canke ibindi byose post production uraza ugakosora utuntu tumwe tutatse. Ariko live guma live iguma ifise ya chaleur ya live kumiryoshe. Ico rero novuga iyo bimaze kugera muri post production wamaze kubikosora haca haza rero sinavuze parti y'amasanamu kuko urashobora kuhitamwe yuko usohora ama son gusa ariko kenshi haba hariho n'abantu bariko barafata amasanamu. Abo bafata amasanamu bari organize gute nabo? Abo bafata amasanamu rero ukuntu bari organize iyo byagenze neza baba ari abantu babwirizwa kuba bazi indirimbo. Bazi hatangura iki hakurikira iki. Mubwirizwa kugira inama bakaza nko muri repetition. Antuziye mu makondition ari normal meza. Hari igihe ariko muhurira kuri stere ugasanga bafashe ibintu bishakiye. Ariko kubisanzwe n'abantu babwirizwa kuza bakamenya indirimbo bakavuga ngo iyi ndirimbo iza gutangwa na piano. Navuga ngo nimba uri kuri piano akaba yiteguye gufata piano. Mu bihugu biteye imbere canke sinovuga ngo mu bihugu biteye imbere mu bantu bakora production neza abo bantu baba bafise ama écouteurs ku buryo umuntu adeje production abavugisha akamubwira atagira kuri kiriki akavuga ati hagira kuri kiriki uyagira zihajya abari nko kubibutsa yibutsa uri kuri kamera ya mbere uri kuri kamera ya kabiri kesha bari amakamera menshi abwirizwa gufata ivyo bintu byose akabifatira icarimwe. Role baba babwirizwa gukina role y'amaso. Urabona abantu benshi barihenda bagafata ama image gusa ariko ntibiyumvire yuko ntibishire mu kibanza cy'uri ko araraba. Urabona iyo turi muri concert akantu kose kabaye urakaraba. Na reaction y'aba public ari umuntu yinjiye muri mwuka iyo uri muri concert iyo muri concert murabona abazuba bikuru kabona n'ukuboko agize guki kuboko akagira zoom. Ubwirizwa rero kujua role y'amaso y'abantu. No kuvuga nimba piano itanguye abantu kenshi barahindukira kuraba iyo instrument iri kuravugira. Nimba n'umustoritse ariko aravuga abantu barahindukira. Kandi ukuntu bahindukira ntibahindukira nk'irobo. Urumva ntibagenda ngo gira curiosity cyangwa bagire gute. Ijisho rifite ukuntu rigenda buke rikaraba. Niko na image ari bwiza kugenda muri ubwo buryo bwitonze igashika kushira kiraraba ikagaruka. Ibyo byose rero bibwiriza kwigwa abakabiraba muri repetition bakavuga nimba uza kuburi kuri piano ukurikira akaba par exemple ari umusoliste ariko ari hariya hirya. Mbega niyo uza kuva kuri piano ucusimbira kuri solo canke habwiza kuba hari uwundi muntu hafi ya solo aza kuyifata solo neza. Byose mukabiganira mumaze kugira abagira image nabo baragenda kugira post production. Bamaze gufata ivyo baragenda bagagenda urabaha son mixeur barafise bayita régie bacaja muri régie baka. Hari ubwoko bubiri. Hariho aho babikora ikibiriraho ibyo sinabishitseko ariko afise igicomputer kirindi gifite ama fenêtre menshi akaza. Uje rero aba ari umuntu ngira azi iyo equipe cyane. Bwiza kumenya equipe. Urana hariho nk'ivyo bita live streaming. Live streaming nukuvuga ngo iyikorane concert canke ikindi kintu biriko biraba reka tubishikiriza abantu ubwo nyene. Je sinabivuze ko cyane kuko vyo bisaba yuko nta post production iba. Biba vyaheze. Urashobora kubikora nkuko nyene kwa studio ariko ntihabeho post production yindi bikaba ngaho ivyo abantu bavugije akaba ari byo bisohoka. Hari no kubikora rero uvuga uti ngiye kubitreta ndabitange mu nyuma. Abo ba video rero baca bagenda ukabaso bagashiraho kamera ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu bakagenda bararaba hakoze iki bagashiraho gucyo. Iyo bibaye ikibiri hari live streaming haba hariho uwo muntu wa directeur wa production azaravuga ati mpa umuririmbyi mpa uyu kira gutya akagenda arashiramo nka kujya mbere
umupira w'amaguru bawerekana uri kuraba tukawubona ikiriko kiraba muri ako kanya. Nuko rero nshuti bagenzi bakunze ibiganiro Uburundi buraririmba dusa n'abariko bararangiza mwumvise neza idonido production scene live ingene igenda mwumvise ko ari ikibirira hariho regie abako akurikira umva aho ntibarisubira kuja muri studio mugabo mwumvise yuko ari ivy'amajwi canke amasanamu ari production sur scène hari cico bita post production yatubwiye yuko baca bagenda gusubira rero kuza kubihinyanyura bakuramwo ivyanse kuramwo ivyabaye neza mbwatari neza cyane bakabihubura hanyuma iyo production sur scène ikaba turarangije kino kiganiro mugabo urahejeje vyose wejeje byose Fabrice iyo production kujya batubwiye twe twaratugura amakasete ama CD twaraguze muri YouTube turaba video niki none ivyo byose bimariki icyo bimaze reka mbanze mvuge icambere kimaze kera je ndibuka narigeze gusora album ndayimara itatu ndiko ndakora album hafi kuri no barabara nyene rya isanganiro urumva iyo myaka itatu uri kuraba Emerem studio canke ingoma yitwa gute Emerem urumva amatara agacika imashini gapfa byose urumva kuguma wihangana uwo mwanya umara live no kuvuga ngo byakozwe uwo munsi nyene production iraheze hasigaye post production icambere rero novuga ngo akarusho abarundi hamwe twokwijukira uburyo bwo gukora akarusho twokora twoshora kuronka indirimbo nyinshi cyane zimenyekane canke zishikire abantu mu mwanya muto Barana hari gihe usanga umuririmbyi amaze imyaka 2-3 ata album arakora. Urumuce n'igihe kirekire. Muri no myaka rero haje uhinga ngurukana bumenyi usanga mu bindi bihugu bo baguma baturungikira. Duhinduka ba consommateur hako ba producteur. Rero muri imyaka no kuvuga ngo ubuhinga bwo gufata amajwi n'amasanamu kibiriraho na cyane cyane nko muri gospel. Muri gospel ni ikintu novuga ko kigezweho cyane mwisi. Kandi ababikora baba bafite indirimbo nyinshi cyane ku buryo ziguma zisohoka ari nyinshi. Cyambere gucungura umwanya bikorwa. Ikigira kabiri iyo uhejeje kubikora ivyo abantu baba bari prêt kubikonsoma. Ivyo rashaka kubanza none twubise ko ari ubuhinga bukomeye kandi busaba ingufu niki. None harimo amafaranga. Ivyo kubamwo amafaranga ivyo biva ku muririmbyi ku wundi. Abantu bose nibaronka kugira ngo nibaronka co kimwe hari abaronka babashigikira hari abantu bavuga bati ibikorwa bya naka birashigikiwe n'abantu batandukanye hariho nabandi bagurisha kuri YouTube izo ndirimbo zikarabwa uwo fata album live ya sur scène nugira album video clip video agashira nko kuri Spotify ni heyo kuguka clip video cyangwa uravuga navuga album ya kuri video Oya urumva iyo ugiye muri studio d'abord aha ibintu riha biri double urariha studio yakoze audio tushaka kuvuga sur les ventes yene ndikunda kugira ngo urabe sur les ventes ubanza kuraba la production wagize umutahe wabishizemo umutahe wo kuja muri studio gukora ama clip umutahe ariko kufatira ikibiriraho birakugabaniriza none kweki mu Burundi batabikora cyane kwera ubumenyi byo nyine kuko ivyo gikibiriraho birasaba bwanze bw'abaririmbyi canke n'abagiriye production ni bose hamwe n'ibikoresho novuga ngo kumenyera kubikora no gutinyuka gukora ibintu ariko ndabona abantu bari koratangura kubikora nimesho bikora uvuze ngo kuri Spotify n'ahantu bumviriza audio nta video zumvirizwaho ushize ko audio ya live na audio ya studio bivana nuko abantu bazikunze nimba bayumvirije umuntu yo akunze ya live ayumviriza ya live kuri YouTube naho YouTube naho bivana nyene n'ubiraba nyene hari umuntu ikundira kwisamarira hari umuntu ikundira amaklip hari umuntu akunda kuraba hari umuntu akunda ariko je novuga cyane cyane yabonye bomare kuri scene nta kindi asura kuraba urumva umuziki nkanje muri gospel iyo ndiko ndabona abantu bari muri salle
bariko baririmba ikibirira irakujyohera birangehera cyane gusumba gusamarira jardin nkasamarira imiduga iriko irarengana nkasamarira ibintu byose usanga amafaranga rero arimo rero batangure kubikora kumva bacunguza umwanya ibikorwa bakongera ntibakonsome menshi mu clip na so muri studio ngira niho yokunguka gusumba hakenewe gusuhinga hariho aba producteur bavyo bahari ashobora kukumanaginga ukabikora akazana iyo digitale akazana izo kamera agatunganya salle byose amalighting navyo twavuze cyane byose bika baratangura nta agence iratangura kuvyikorera nta bantu babikora cyane ariko nibaza yuko ibintu no gufashanya uzokumva bimwenteresheje yo twegera tukamufasha bafise ishirahamwe bikora jewe ndafise studio ariko na cyane warayizaye mu Burundi ntirashika ariko ndacakora nk'uko par exemple ndiko ndakorana na Pastor Lopez ndiko ndakorana n'abantu batandukanye twarabyumvise jo bundi ko wasuye gukutira guheraheza izo bikorwa ariko rabandanya hari nk'umu artiste akwiyenteresheje ko wewe akavuga ati je ndashaka nafise indirimbo 10 shagira ikibiriraho birakorwa ngaha nyene turabikorera ngaha kuko ibikoresho birahari ama mixer arahari aba musiciens barahari abari amaordinateur arahari n'abagirizo post production cyose turashaka turangije kino kiganiro ni wogera utatubwiye twarumvise vuba kabisa ati uri kuritegura gusubira rero yego je ndazi hari imyaka wewe Dudu Fortran n'abandi hari abangabere bari batanguye ego basintia haleluya yego mwari mufise Apollinaire ari imbere gusumba ugarutse none ubona gute twarasubiye twaragiye imbere twagize iki gospel burya gusubira inyuma no haba mvuga inyishuri philosophique nta muntu asubira inyuma urabandanya ugenda ariko ushobora kugenda ahandi ariko n'uwo wasubiye inyuma mugiye ahandi akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze wakuye ko watuzaniye iki gishobora kugira akamaro umuziki muri rusange ivyo byose nari ndababwiye ni ibintu nagiye ndiga muri iyo myaka iheze ikintu ahanini catumye numva yuko hageze kugaruka ngaha nuko numva ko hari ibintu byinshi nize nshobora gusangiza abarundi bene wacu kandi hariho nico wise gusubira inyuma novuga ko hariho je novuga ko mu muziki wa live hari ikintu casubiye inyuma gato ivyo birumvikana muri live gukunda umuziki wikibiriraho umuziki abantu baragiye mu bindi bintu cyane ariko nkuko wabivuze kubera ukuntu iri terambere riko riraza ryo gufata ibintu urabona ko abaririmbyi bose bariko barazana umwe wese ari exprime bariko barabona n'abapolinaire barakoze gukora ama live recording badudu gukora ama live recording nibaza yuko gospel yo mu Burundi ico kintu bamba bakunda kukimbaza mbega yarasubiye inyuma ntiyasubiye inyuma icasubiye inyuma n'ukuntu ikonsoma ishikira abantu kuko ngiye mu masengero je ndakunda guca mu masengero sanga hariho ugwaruka rufise ingabire ziteye ubwoba Kristo bavuza umuziki kandi naho handi vyitwa nko byarateye imbere usanga arabo bana nyene b'abarundi baje kuvugiriza rero tubwira ibikorwa vyacu mu bikorwa vyacu cyambere ko ndategura album shasha ko ndati ndasohora izina ryayo ariko iraza vuba Zoba ari live spectacle cyangwa zoba ari clip zisanzwe kugira tumenyereye hoya nyinshi ni live ariko hariho nizo nakoze muri studio ziravanze kandi Imana idushoboje nibaza yuko mu mwaka uza nko kwipasika dushobora kuzobategurira igiteramo abantu bakaza studio yawe uzishira bishari kuraraba nashari ndaraba hirya no hino muri CLM studio oya studio ni ya Fabrice Nzeyimana ariko ndiko ndaraba hirya no hino nzunguruka kugira ngo nshobore kuzana igikorwa kimeze neza turarangije mwumvise neza icari cyo spectacle live production live sivyo ingene igenda twatahuye ivyankenegwa turumva neza ko hari ibyo umuririmbyi na ekipe yiwe basabwa ko atari ibintu
ari ibintu byo kwitondera ukamenya ryari kuririmba ugashiramo emotion mugabo nturenze aba instrumentiste nabo bakamenya ryari bavuza ivyo bavuza kugira ngo ntibave nabo nyene barenza twumvise ko no muri n'abaspectateurs bafise rôle bakina tumvise ko ari n'ikindi gikorwa inyuma ya enregistrement kandi enregistrement ziri ubwoko bubiri hari kibiraho ca vrai muri régie mugabo no gukorija kandi ntibakorija byinshi nta nubwo bashiramo ibintu by'amarobo ari ibintu bijanye nuko Fabrice gira wa mutwe w'ijambo wa cagicaniro wacana gira hari ikintu dukuyemo nizere neza ko ari abantu bazokurikira neza kino kiganiro aba kuri YouTube canke kuri televiziyo y'isanganiro canke no kuri radio na cane cane ugwaruka rucaruka bumenye ahisigeze n'ingene bigenda ego ntashobora kwigisha umuziki uzogira ntaho bimenya Heaven Melodies iracahari Heaven Melodies irahari ahubwo duheruka no guhura n'abantu benshi bose bari kuravuga bakera hariho aka surprise dushobora kuzoba tegura vuba cane arabonye yuko bakomeye hari abari ngaro mu Rwanda n'ahandi mu Uganda Kenya ariko cane cane abari bari hano bakera twaduheruka guhura turasubira turaganira nanje uzoshiramo ndibuka ka karirimbo turna clip ico nifuza kajya kasohotse ryari kajya hari mu 2004 ndibuka turiko turaturna clip hari kuri Sagavodo abantu benshi batahazi nagiye nsanga nyakibaho ico gihe ndazwi isanganiro yakoze ikintu gikomeye ego urakoze cyane murakoze nuko rero nshuti bagenze bakunze ikiganiro urundi buraririmba turashimiye cyane mu buryo bw'umwihariko Fabrice Nzeyimana Heaven Melodies yashoboye gucana igicaniro akagira ico twigishije wakoze ngene twasubira gutumira uzoza cyane dukora ikiganiro mu rugo turazi yuko tutagukiriye neza mu bisanzwe wewe nagiye mvuga ihasa ryawe n'igufa ryawe ahantu hose bamwandika Fabrice na Maya ni ikintu gikomeye mura completana gose iyo ari hafi ugira imana iyo aja kukugwanya agira hari wari gutera imbere turatubona we tukabona amasezerano tukabona n'abandi Apollinaire n'umudamu wiwe birafise ico bimara y'umudamu birafise ico bimara kuko ni jambo ry'Imana rivuga ngo mwabaye umwe rero naho yo bataririmba arafise umufasha n'umufasha nyene kube hafi akakurinda abavuga isoko kujepusha na ibirisi urakoze rero dusura mu bye bye